muri présence y'Imana niho hantu mu gihe dufise impamvu nyinshi zibiduhagarika umutima, muri présence y'Imana niho twumva ijwi ritubwira ngo ntutinye. Uko uraca mu bihe bigoye ariko ntutinye, uriko uraca ahantu hagoye ariko ntutinye, ibintu bimeze nabi hirya no hino impande yawe ariko ntutinye. Aho hantu nico gituma ngomba kuhaba, kuko ndaharonkera amajambo ampumuriza ntashobora kuronka hanze. Iyo turi muri présence y'Imana tuharonkera promesse, tuharonkera amasezerano y'Imana ishobora gukora. Aho hanze hamwe murara mu bubare mukaza mwambaye antisore atanizuba rihari, rimwe na rimwe hajya nta humure rihava, uretse ko mwatwenzi kaba therapie de groupe. Therapie de groupe ndayita therapie de groupe, ububare bwo mu Burundi yavyita therapie de groupe, n'ahantu abantu bahurira basangiye ingorane bakaganira ingorane bagaca bumva ko ata problème, bagaca bataba bahumurijwe kuko atari bonyene we ko barapfa. Ariko iyo tuje mu nzu y'Imana, iyo tuje nivyo abantu b'Imana, kuko mwisi yose abantu banywa cane baja mu bubare iminsi yose ni kimenyetso c'ubukene. Umuntu ari prospere, uravyumva, afisi yari karaje, akeneye kuryama, akeneye inspiration, akeneye kuruhuka, ntashobora gutakaza umwanya kuva 17h gushika 1h du matin agataha dahwa afisi yari karaje. Aki umuntu adafise vision ni hajya yicara. Ariko hajya nta humure rihari. Ariko iyo uje mu nzu y'Imana hari igihe wumva mu ndirimbo kumva Imana iguhaye conviction yuko hari cigiye gukora, kavuga ngo mwana wanje ahantu wozoharengana. Yesu ashimwe cyane. Mwana wanje muri 2025 ngiye gukora ikintu gikomeye mu buzima bwawe, ukaba unezerewe atacakoretse ubunyene. Ariko kubera iki muri présence y'Imana tuhahererwa amasezerano.